ategerezwa kuba umuhizi w'inkomezi. Umuhizi w'inkomezi arashitsa igikorwa yahawe, nagicira hagati. Hari igikorwa twahawe muri Matayo 28 umurongo wa 19. Yaravuze ngo nuko nimugende mu mahanga yose, mubwire ivyaremwe ubutumwa bwiza, mubabatize hanyuma mubahindure n'abigishwa. Haguruka mugende, uwo yadutumye n'uzotubaza ivyo yadutumye ko twabishikije. Nesha ubunebwe, ntugume uryamye, ntugume wicaye. Burya kwicara no kuryama nivyo hari igihe tubikora kugira ngo turuhuke, ariko hari n'igihe bigaragaza ubunebwe. Mu yandi majambo, kwa kuryama mu mwanya utariwo no kwicara mu mwanya utariwo bigaragaza ubunebwe. Umuhizi w'inkomezi akoresha umwanya neza, akicara mu mwanya wo kwicara, akaryama mu mwanya wo kuryama, ariko umwanya atari uwavyo agahaguruka akagenda agakora. Niho uzosanga washikije n'igikorwa cyawe. Kwa gutakaza umwanya gutuma tudashitsa n'igikorwa twahawe. Haguruka ukore, ubandaniriza aho nyene. Hariho abantu ntanga karorero bakirizwa ahantu hatagira agapiyano. Muri bo bavuga bati yo cyonyereka n'igitari uko kimeze, cyangwa ibyo bavuza vya piano, cyangwa akavyumva mu majwi bisamirana ataraja naho babivuza, akavuga ati nk'ivyo byuma uwo bimpano bivuza. Ariko mwebwe mukirizwa hari piano, ahari bitari vy'uburyo bwose, ahari ingoma. Umuntu ntatere n'intambuko ngo abwire umuntu ngo nyigisha, vyose bihari biri ngaho. Urashobora kuzobazwa ibitari vyari bihari, kandi we narakubitsemo ubutunzi bwo gucuraranga, mugabo ni wigeze upfa hasi. Kandi hari igihe wavyiyumvamwo ukaguma uraba je sinocurarangana na burya bwana. Umuntu akarondera impamvu, kwanza nta n'umwanya afise, bobo ko bawurondera bakaza bakabikora. Byose rero birahari, va hasi. Ikigeretse kuri ivyo gisumba vyose, uhora hari kumwe nawe. Imana iri muri wewe, Yesu ari muri wewe, Mpwemu Yera ari muri wewe. Yesu Kristo mu izina ryiwe dukora ivyo tutari dushoboye gukora. Si ivyo gusa, Mpwemu Yera ari muri wewe, umurongozi mwiza, umujyanama, ugera mu nzira akakugira inama. Changaha genzuko. Imana mu butatu igariye muri twebwe. Mwumva hari ugwitwaza, nuko va hasi ukore. Yesu abahezagira.